ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Ndabahaye ikaze mu makuru yo kuri no munsi wa mbere iganekero rya kabiri ukwezi kwa gatatu no mwaka w'2026. Aha namwe mu makuru tubashikiriza. Mu Burundi haciyindwa imwe umupaka wa Gatumba wuguruwe. Mbega uruje n'uruza bifashe gute kwituro bijana abantu muri Kongo byakuye Bujumbura? Umuvuma nturaba munini cyane gose birenze ku munsi ngira amatura 2 canke itura imwe. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ikibuga c'indege ca Kisangani cyasubiye guterwa na za ndege zitajamwo abadereva. Mbega inyuma yaho Amerika na Israel batanguje ibitero kuri Iran, abahinga bo bavuga iki? Ibi Amerika iriko irakora biremewe nta mategeko mpuzamakungu yaho nyanza? Amerika ishobora kuvuga ko ari nka self defense, ari ibintu ikora kugira ngo hatabe ibintu byo kurusha. Turashikiza kandi n'amakuru y'inkino. Mu mikino umudage Krejci Morris yegukanye Tour du Rwanda, naho mu Bwongereza umutoza wa Liverpool aramagana imipira y'imiterekano. Ntucikwe n'ay'imikino naguteguriye Gendi Yves Bucyana. Aya makuru hagarariwe na Anne-Marie niwe mwiza. Imbere y'ano makuru ariko reka dusbanze dusabe Latifa Mutesi adushikiriza amakuru avugwa ijyanye no kwisi. Ibirindiro by'Ubwongereza biri mu burasirazuba bw'agati no muri Cyprus byamaze kwibasirwa n'indege zitajyamo abapilote na misiri bya Irani. Abayobozi ba guverinoma baburiye ko umutekano muke ari ukuri kandi uteje impungenge zikomeye. Izi mpungenge zishobora kwiyongera nyuma y'itangazo rya Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemerewe gukoresha ibirindiro bya gisirikare by'Ubwongereza ku mpamvu yihariye y'ubwirinzi yo kurasa intwaro za Irani. Yasobanuye ko uku guhinduka kw'imikorere bidasobanuye ko Ubwongereza bwinjiye mu bitero biyobowe na Amerika. Perezida Trump yagaragaje ko by'umwihariko Amerika ishobora kwifuza gukoresha ikigo cya gisirikare cy'indege Ralph Fairford giherereye i Gloucestershire ndetse n'ikigo cya gisirikare cy'Ubwongereza kiri i Diego Garcia mu nyanja y'Ubuhinde mu bikorwa byerekeye Iran. Ibi bigo byombi byigeze gukoreshwa na Amerika mu bihe byashize igihe iki gihugu cyakoreshaga ibisasu bya rutura, kandi biri kure cyane ku buryo bitagerwagaho n'indege za drone cyangwa misile bya Iran. Abategetsi ba Kuwait batangaje ko indege nyinshi z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahanutse hafi y'umupaka w'icyo gihugu na Iraq, ariko abasirikare bazitwaraga bakaba barokotse. Ibi byabaye kuri uyu munsi wa gatatu w'ibitero by'indege bihuriweho na Amerika na Israel bigabwa kuri Iran. Abanya-Irani bakomeje kugaba ibitero byo kwimura ku birindiro bya gisirikare bya Amerika biri mu bihugu by'Abarabu bituranye nayo. Ni inkuru ya Balbala Plate Asha mwumva mu ijwi rya Benjamin niyo kwizerwa. Amashusho yasangijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekanye umwe mu bagize abakozi b'indege y'intambara ayivamo amanuka mu mutaka kubw'umutekano we mu kanya gato mbere yuko indege barimo igwa hasi gakongoka. Minisiteri y'ingabo ya Kuwait yatangaje ko abari muri izo ndege z'intambara nyinshi bose barokotse kandi bameze neza. Yavuze ko inzego zibishinzwe zirimo gukora iperereza ku cyateye ibyo byabaye, ariko ntiyagaragaje niba byaba byatewe n'impanuka cyangwa se ibitero by'umwanzi. Ibihugu biri mu gace ka Gulf byabaye isibaniro ry'intambara. Humvikanye nanone ibisasu bikomeye i Doha, i Dubai ndetse no muri Kuwait. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kuwait yasohoye itangazo riburira abaturage bayo kwisha no gufata ingamba zo kwirinda. Ntabwo iyi Minisiteri y'Ingabo yemeje niba yaba yaribasiwe, ariko abatangabuhamya bavuze ko babonye umwotsi mwinshi wirabura mu gace kayikikije. Ku rundi ruhande ariko igisirikare cya Amerika kiravuga ko ingabo za Kuwait zarashe zibeshya indege 3 z'intambara za Amerika izitiranya n'iza Iran nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters. Kubw'amahirwe ariko abapilote bari batwaye izo ndege bose barokotse kandi bameze neza. Abayobozi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo batangaje ko ingabo za Leta zongeye kwigarurira ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Epfo nyuma y'iminsi myinshi y'imirwano n'umutwe witwaje intwaro wa M23.
umuvugizi w'ingabo yavuze ko ingabo za leta zafashe ibirindiro by'ingenzi mu gace ka Fizi kandi bakambura abarwanya intwaro zitandukanye zirimo imbunda za rutura n'ibikoresho bihagarika indege zitajyamo abapiloti. Ingabo kandi zatangaje ko zarashe zikamanura drone enye hafi y'ikibuga cy'indege cya Kisangani. Imirwano iracyakomeje mu burasirazuba bw'igihugu nubwo hari imbaraga z'ubuhuza zikomeje gukorwa kugira ngo haboneke amahoro. Raporo zivuye muri Sudani ziravuga ko ingabo za leta zashoboye kuburizamo igitero cya drone cyari kigamijwe gutera mu mujyi wa El Obeid, umurwa mukuru w'amajyaruguru mu ntara ya Kordofan. Ingabo zavuze ko ubwirinzi bwazo bwaburijemo iyo drone mbere y'uko irekura igisasu cya misiri. Ibi bibaye nyuma y'iminsi mike abantu 9 bishwe abandi benshi bagakomereka mu bitero bya drone byasenye ububiko bw'ibicuruzwa n'uruganda rutunganya petroli. Ni inkuru ya Richard Kagowe mwumva mu ijwi rya Dina Gahamanyi. Igitero cya drone cyabaye kuri uyu wa mbere kiragaragaza ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byiyongereye cyane muri El Obeid, umujyi umutwe w'ingabo zidasanzwe wa Rapid Support Forces RSF umaze igihe ugerageza kugota. Uyu mutwe wa RSF umaze imyaka 3 mu ntambara yo guhatanira ubutegetsi n'ingabo za leta. Mu byumweru bishize wongereyeho ibitero byo mu kirere wibasira ibikorwa remezo by'abaturage. Kuwa gatandatu abantu 9 barishwe ubwo drone yateraga isoko rikuru ry'umujyi mu gihe abaturage nabo barimo kugenzura ibyangijwe n'igitero cyabanje. Impande zombi zirimo kurushaho gukoresha drone uko imirwano ikaza umurego mu mujyi wa Kordofan, aho umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu barenga 100,000 bamaze guhunga mu mezi 3 gusa. Zimbabwe yatangiye kurekura hafi imfungu 4,000 zari zaharahawe imbabazi na Perezida Emerson Mnangagwa mu kwezi kwa kabiri mu rwego rwo kugabanya ubucucike buri muri gereza z'icyo gihugu. Minisitiri w'ubutabera yavuze ko abagore barenga 200 bari mu bazahabwa izo mbabazi. Abakatiwe ibyaha bikomeye nk'ubwicanyi, ubugambanyi, gufata ku ngufu n'icuruzwa ry'abantu ntibari mu bazahabwa izo mbabazi. Imibare ya leta igaragaza ko gereza za Zimbabwe zifungiwemo imfungwa zirenga 20,000. Bernard. Urakoze cyane Latifa. Aya makuru mu buryo burambuye tuyahere ku ntambara yo muri Iran. Abarundi baba muri leta zunze ubumwe z'Abarabu bavuga ko imirimo muri ivyo bihugu iriko irahungabana kubera intambara zimaze imisi zihuza Amerika, Israel na Iran. Mu mpera z'indwi iheze Amerika yifatanikanije na Israel batanguje ibitero kuri Iran, aho basiguye ko ari mu ntumbero yo kwibuza gukora ibigwanisho ruhonyanganda vy'ubumara. Mu kwigwanako Iran yaciye itangura kurekura ibisasu misile mu bihugu bibanyi by'Abarabu bisanzwe bihaye indaro abasikare ba Amerika. Uko niko abarundi baba muri Emira zunze ubumwe z'Abarabu bashikiwe n'izi ntambara bakaba batekwe n'ubwoba. Mu kanya gaheze naganiriye na Edi Kevin Gahire arongoye abarundi baba muri ico gihugu, ntangura ndamubaza nimba ibisasu bishika muri ako karere barimo. Turavyumva, hari ibyo tubona hejuru babirasira hejuru mu kirere, hari vyagiye bigwa hirya aho tuba canke aho abandi bakorera. Turavyumva. None aho muherereye ibikorwa mubona bibandanya ubu muri hehe mwebwe? Je ndi Dubai. Ibikorwa birabandanya mugabo bigenda buke service minimum kuko ama activity menshi atari karakora na leta yo ngaha yasavye abantu bidakenewe cyane ko bokorera muhira, hadakenewe presence physique yabo, ko bokorera muhira. Umva na circulation ciba ntoye imibarabara, hama n'ikirere kirugaye. Umva ikirere iyo cugaye none igihugu kigizwe cyane n'abaturiste, indege zamazizana abantu zigenda ku munsi. Umva kuba ikirere cugaye circulation ciba ntoye. Ego nk'abarundi bari hiyo urumva bavuga bati bakore service minimum kuko ibikorwa biba yabaye nk'abanyabiro bakorere muhira. Uravye ibikorwa by'abarundi baba hiyo Dubai, bakorera hiyo Dubai, ubwo ayo mategeko araborohereza ukungene babaho kugira ngo bashobore kuronka ico rirenza. Biba bigoye mugabo igihugu kigiye mu bihe nk'ibi bitoroshe, abantu bariadapta kuko nta nandi mahitamwe abahari, kuko hariho abenshi babaho ku munsi, hakaba n'abandi basaba gukora bwa buzi bagenda bw'amaboko, akaba ari nabo benshi cyane. Mbere ugasanga aho bakorera rero ntibishoboka ko bagendayo,
baguma muhira, urumva ubuzima bubaye perturbe. Ariko ikibazo kinini kiri cyane cyane nko ku baturiste, abantu bari baje bavya baza kurangura, bakaba bari mu mahoteli, bari bapanze umunsi wo gutaha, bari barisha amahoteli, ugasanga rero ntibikunze ko bagenda, mugo bakeneye kuma bafungura, bakeneye kuguma bari amahoteli, gica kiba ikibazo. hari abarundi muba mumaze kumenya bamaze kuhagirira ibibazo kumbure muri ivyo bitero bikorwa na Irani? Oya, nta murundi n'umwe gushika ubu ku makuru dufise, haba nibyo twagiye tuganira nabo mu buserukizi, nta murundi n'umwe aragira ikibazo. Kandi noneho leta yo ngaho iragerageza ko byinshi tubona bizibirira mu kirere n'ibikorokera hasi usanga ari amadebri. Urumva rero indege ntizikigenda? Oya, ikirere cari cugaye, zizogenda zibisikanya n'amamisire, birumvikana. Ego, hanyuma kumbura akabazo ka nyuma, ubuserukizi bw'Uburundi hari ico bubafasha muri ibi bihe bidasanzwe? Buraduhumuriza, tuguma tugana turi en contact permanent nabo, hari umurundi agize ikibazo ico arico cose turabiganira tugatorera inyishu hamwe. Mu gihe bamwe n'abandi rero babandanya bibaza ibibazo bitandukanye kuri intambara leta z'ubumwe za Amerika zifatikanije na Israel zatangije kuri Iran, mu mwanya uheze navuganye na Joseph Sebarenzi, umuhinga mu bijanye na politike mpuzabakungu z'ibihugu. Ntabwo ndamubaza imvo zishobora kuba zaratumye iyi ntambara yaduka. Iyi ntambara ni intambara mu by'ukuri Amerika na Israel babona ko ari intambara igomba kuba, kubera ko kiriya gihugu kiri mu mugambi wo gukora intwaro za kirimbuzi, kandi izo ntwaro za kirimbuzi bashobora kuzikoresha mu buryo bubi, cyane cyane ko banavuga ngo death to America, ni ukuvuga ngo Amerika ikwiriye gupfa, ngo Israel ikwiriye kuva kuri karite y'isi ikarimbuka. Bakabona rero ko abantu nk'abo ngabo bafite intwaro za kirimbuzi zishobora kurimbura nyine ibyo bihugu, ku buryo rero ubona bafashe icyemezo cyo kuvuga ngo noneho si ukuvuga gusa ngo bagiye gusenya mbega ibikoresho byabo, ahubwo ubu ngubu bafashe icyemezo cyo kuvuga ngo guhindura ubutegetsi, wenda hari ubutegetsi bushyashya buje bwo bushobora kuza gushyira mu gaciro, bakita ku iterambere no kubana neza n'amahanga, aho guhora bashyira amafaranga mu ntambara. Ubwo koko Irani yoba ifise umugambi no guhingura ibigwanisho vya nucleaire nk'uko bama babivuga, Amerika yama ivyagiriza gutyo, ariko Irani nayo igahakana ati twe n'umugambi w'amahoro? Ukurikije raporo z'umuryango w'abibumbye, ugakurikiza raporo ziriya agence atomique ikurikirana ibibazo nk'ibyo ngibyo, ugakurikirana iperereza rikorwa n'ibihugu bitandukanye, bigaragara ko Irani ifite umugambi wo gukora ibitwaro bya kirimbuzi, ko ndetse yari imaze kugera ahantu hakomeye, ku buryo rero nk'ubushize hashize amezi makeya Amerika iteyeyo kugira ngo ibisenye, ariko kuva nabisenye amakuru agaragaza ko bongeye gutangira kubyegeranya kugira ngo bongere bakomeze uwo mugambi. Amerika yibuza Irani gutunga ibigwanisho kirimbuzi, mu gihe tuzi ko hariho ibihugu byinshi bibitunze, no kwa Amerika, Uburusiya, Ubufaransa, Ubwongereza, eka mbere na Israel isanzwe ihanganye na Irani. None kubera iki bo bitunga ariko ntibashaka yuko ibindi bihugu nka Irani bitunga ivyo bigwanisho? Icyo ni ikibazo cyiza, kuko ubajije niba abandi bafite ibyo birwanisho bya kirimbuzi kuki bitabigira. Ariko aho bitandukaniye nuko hari amasezerano yashyizweho avuga ko bigomba guhagarara, nta bihugu bindi byemerewe kongera kujya gushaka izo ntwaro za kirimbuzi. Uzi ko nka Libya yaragerageje barayihagarika, uzi ko nka Afurika y'Epfo nayo igihe cya apartheid yarabigerageje barabihagarika, hirya no hino barabihagarika, byarabujijwe. Tugendeye kuco amategeko mpuzamahanga avuga, ndetse ubusugire bw'ibihugu kanaka, ibi Amerika ariko irakora biremewe, nta mategeko mpuzamakungu yahonyanze? Amerika ishobora kuvuga ko ari nka self defense, ari ibintu ikora kugira ngo hataba ibintu biri kurusha. Ubundi intambara iyo zijya kuba nka ziriya zigomba kwemerwa, kenshi bakajya muri ONU, mu muryango w'abibumbye, ukabiha umugisha, noneho izo ntambara zikabona zikaba. Ariko ubundi nyine urumva harimo icyo kibazo, ukurikije amategeko mpuzamahanga,
ariko ibyo ni amategeko ibihugu bica iruhande, ni ikibazo rero kitoroshye. hanyuma dusanzwe tuzi yuko iyo muri Amerika politike igizwe cyane cyane n'impande zibiri zikebana mu kirundi ko twovyita abademokarate ku ruhande rumwe n'abarepublikane ku rundi ruhande. Mbega izi mpande zose zifata gute intambara? Urebye muri rusange ishyaka ry'abarepublikane ryo rishyigikiye iriya ntambara. Ishyaka ry'abademokarate muri rusange ntabwo rishyigikiye iriya ntambara. Ngira ngo ikibateye impungenge gusa bo nuko iriya ntambara ibaye ariko ikaba itabanje kwemezwa n'inteko ishinga amategeko y'Amerika. Ni izihe ngaruka iyi ntambara ishobora kugira kuri politike mpuzamahanga cyane cyane na Afrika? Urebye Afrika wenda bariyo tunavuga cyane, twavuga ko ingaruka ya mbere nuko ibiciro bya essence bigiye kwiyongera, kubera ko hariya n'ahantu hava essence nyinshi, bituma rero essence kuboneka kwayo ku isi muri rusange igiye kuba nkeya muri iki gihe, cyane cyane intambara nitinda. Ibyo ni ingaruka imwe. Indi ngaruka rero ku bihugu byo muri Afrika ni n'ingendo z'indege zigiye guhagarara, zigiye kubura ibyashara n'ubucuruzi, n'abantu bakora ubucuruzi bwabo bava nko mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo bajya muri biriya bihugu bya Middle East. Ubwo izo ngendo zirahagaze, ubucuruzi bwabo busubiye inyuma. Izo ni zimwe mu ngaruka. Inyuma y'indwi imwe umupaka wa Gatumba wuguruwe, uruja n'uruza hagati y'u Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo ntirasubira kumera nk'uko gwari gwifashe ubwa mbere. Bishikizwa na bamwe mu badandaza hamwe n'abashoferi bakorera mu bihugu vyombi. Patrick Waso yagenda igituro c'imodoka zunguruza abantu zibajana muri Kongo ku isoko ryitwa kwa Sioni mu gisagara ca Bujumbura. Yaduteguye inkuru ikurikira. Njere gari na Kongo tuko naye. Ugeze ku gituro cyo ku isoko bita kwa Sioni mu gisagara ca Bujumbura, usanga imodoka z'ubwoko bwa Probox ziriko ziranyuragiranwa, zimwe zivuye muri Kongo, izindi zijayo. Ariko umurindi uracari muto ugeranije nuko byari vyifashe imbere yuko umupaka wa Gatumba ugagwa. Isa Abdallah numwe wagendesha imodoka zija muri Kongo, avuga ko mu misi iheze yashobora kuja Uvira 3 ku munsi, ariko ubu ntibikunda. Umuvuma nturaba munini cyane gose, birenze ku munsi ngira amatura 2 canke itura imwe, kenshi ngira imwe, mugabo yo ndabishase ngira 2. Mu bisazo abarundi n'abantu barondera barazi kurondera. Nabikora imizigo ku isoko kwa Sioni baremeza ko isoko itaramera neza nkaho hambere. Ntibiramera neza, abakiriya ntibarada cyane gose, barada bake. Sofia numwe badandaza basanzwe barangurira kuri iyo soko ivyashara batwara muri Kongo, avuga ko ubu ariko yiyubaka bushasha kubera iyugagwa ry'umupaka wa Gatumba ryatumye ajya agatahe kiwe, bituma abaho nabi. Nakuya kurangwa ama plastike naje kurangura ibintu bikozwe muri plastike. Igihe umupaka wari wugaye twatiye tuja mu vyo kurima kubera kubura inzira no kuzino. Ubu ko inzira yabonetse natwe twaciye tuza kurangura kugira ngo turonke ivyo tudandaza iwacu. Ibintu vyifashe neza, mudutabaye n'agatahe mwoba mukoze. Iko sawa, kama unaweza tusaidia kupesa ni sawa. Umupaka wa Gatumba bamwe bita kandi wakavimvira wari wugawe inyuma yaho umuhari wa AFC M23 wigaruriye igisagara ca Uvira yari tariki 9 ukwezi kwa 12 2025. Vyatumye imirimo y'ubudandaji hagati y'Uburundi na Kongo ihungabana. Abadandaza batari bake bahagirira uruhombo. Kuwa mbere w'indwi iheze niho leta y'u Burundi yasubiye kugurura uwo mupaka. I Bujumbura, Patrick Waso. Arakoze mugenzacu Patrick Waso dushikanye mu Gatumba ku mupaka w'u Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye, ariko rwose mama yarampemukiye. Kuki yababwiye ibintu tutumvikanye koko? Mbare umwana wanye ndagusabye ngo ntunteze abantu rwose. Urumva namaze no kubwira abasaza b'inshuti zanjye rwose ko nabonye umukwe ko byarangiye kandi ko ari hafi kuzina. Ego ko mana. Ese ubwo wanabibwiye abantu koko? Narabibamenyesheje.
none se urumva yari inkuru utunguza abantu wa mukobwa we. Ni saa 12:45 kuri BBC. Tubananiza n'amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagirije umuhari AFC M23 ko wakoze ibitero by'utudege tutajamo abadereva ku kibuga c'indege ca Kisangani mu mpera z'indwi heze. Ugushamirana hagati y'igisirikare ca Kongo n'abarwanyi b'uwo muhari bigenda vyongera muri iyi misi, nubwo amakungu abandanya gusaba ko impande zompi zubahiriza agahengwe. Umuhari AFC M23 ntaco uravuga ku vyo wagirizwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Juventine Muragije Maria. Ubutegetsi bw'intara ya Chopo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko ikibuga cy'indege cy'umurwa mukuru w'iyi ntara Kisangani kuri iki cyumweru kibasiwe n'ibitero by'indege za drone ziba zitwaye ibisasu zigaturikana nabyo kamikaze. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kisangani cyaherukaga guterwa na drone tariki ya mbere ukwezi gushize, nabwo hari ku cyumweru mu gitero kigambwe n'umutwe wa AFC M23. Mu itangazo umuvugizi w'iyi ntara Claudine Londia yavuze ko enye muri zo drone zatewe ejo ku cyumweru zarasiwe mu kirere hagati ya saa 9:48 na saa 1:48. Elodia avuga ko iyanyuma yarashwe mu gihe indege ya gisivile yari higwa ku kibuga cy'indege ku isaha saa 1:45. Itangazo rya Claudine Elodia rivuga ko izo drone zoherejwe n'umutwe wa 23 ufashwa n'u Rwanda, nubwo leta y'u Rwanda ibihakana. Gusa uyu mutwe wa AFC M23 ntacyo baratangaza kuri ibi birego by'iyi ntara ya Chopo. Ubushize Corneille Nanga ukuriye umutwe wa AFC M23 yari yavuze ko indege z'ingabo za leta zikoreshwa mu gutera aho bagenzura ubu zizajya zirasirwa aho zituruka. Yongeyeho ati gukoresha Kisangani nk'ahantu haturuka ibikorwa by'iterabwoba bigwa ku butaka bwacu birabujijwe. Ubu Kisangani ntikiri kirindiro gifite ubudahangarwa. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika wamaganye umutwe wa AFC M23 ku gitero giheruka kuri iki kibuga cy'indege za gisivile. Igisirikare cya FRDC kimaze ibyumweru kigaba ibitero bikomeye byifashishwa na drone mu bice bigenzurwa na M23 mu ntara ya Kivu y'Epfo n'iya ruguru. Ibi bitero byanahitanye umuvugizi w'uyu mutwe Lieutenant Colonel Wiringoma. Urakoze Juventine, reka ucubandaniza aho nyene udusomere ivyo abakunzi ba BBC bavuga ku makuru yacu. Yego, reka duhere kuri no nkuru n'ubundi ivuga ko ikibuga cy'indege cya Kisangani cyongeye guterwa na drone za kamikaze. Ni inkuru iri ku rubuga rwacu. Uwitwa Kenneth yanditse ati none nk'ubu izuzirwa kuri icyo kibuga cy'indege cya gisivile ntibazisha abanyagihugu kandi bavuga ko babakingira. Murindire FRDC niyabasubiza baca barinda batanga amatangazo. Witwa Byamungu Antoine yanditse ati nibarwane kuko niho isigeze. Iyo haje iterambere abagabo baba bashaka kumvana mu mitsi. Hanyuma witwa Burkina yiyise Burkina Faso yanditse ati amayobera ku masasu na amayobera kuri ibyo bitero byaguye ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Hanyuma Bernard indi nkuru badukurikira batanze ibitekerezo nivuga ko muri Burkina Faso amayobera yabaye ko hari amayobera ku masasu yarasiwe hafi y'ibiro by'umukuru w'igihugu w'iki gihugu nyine muri Burkina Faso. Iyi nkuru bayitanze ibitekerezo byinshi. Witwa Emma yanditse ati isi yuzuye intambara. Naho nkuru nziza we yanditse ati Burkina Faso iri mu ngorane. Naho witwa Eric we yavuze ati hubwo hakwiye gukorwa iperereza ry'abantu bose bamunzwe na ruswa cyangwa se basaka kwica uyu mukuru w'igihugu. Naho Muhayimana yanditse ati uyu nawe aragerwa amajanja. Hanyuma hari indi nkuru nanone iri ku rubuga rwacu nivuga ko Perezida Ruto wa Kenya yibasiwe nyuma yo kwamagana ibitero bya Iran. Aho kwamagana ibitero bya Israel na Amerika kuri Iran we yamaganye Iran. Iyi nkuru rero yateje urujijo cyangwa se abantu banayivuzeho cyane ku mbuga nkoranyambaga haba hano muri Kenya ariko no ku zindi mbuga zitandukanye. Iyi nkuru iri ku website yacu. Witwa Daniel yanditse ati Abanyafrika benshi batinya kuvuga ngo batava ku butegetsi ukagira ngo n'umurage w'abasi. Hanyuma Munezero we yanditse ati kumbe muri Afrika natwe dufite abayobozi. Hanyuma rero abantu bakomeza kujya ku mbuga nkoranyambaga zacu bakareba amakuru ariho. Urakoze cyane gose Juventine kuri ivyo byumviro udushikirije.
reka ubu naho duhe ikaze mugenzacu Yves Buchana adushikirize amakuru y'inkino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereho neza mwese bakunze imikino kuri BBC, reka ay'imikino nyahere hano. Krejci Moritz umudage ukinira ikipe ya NSN Development niwe waraye atsinze irushanwa ry'amagare rya Tour du Rwanda. Muri rusange Krejci Moritz yegukanye isiganwa arusha umukurikiye iminota 2, yakoresheje amasaha 23 iminota 08 n'amasegonda 48. Aharagira ati ndishimye cyane kuko byagenze neza bitandukanye n'umwaka ushize. Ati uyu mupira nambaye n'uwo sogokuru yambaraga yapfuye umwaka ushize. Bivuze ikintu kinini kuri jye, ndashimira ababyeyi banjye, umukunzi wanjye na buri umwe wese mubo dukinana kuko bagize uruhare runini mu gutsinda kwanjye. Gusa agace ka nyuma ariko gace ka 8 k'isiganwa rya Tour du Rwanda kegukanywe n'umunya Eritrea Enoch Morburhan wasize abandi kuri sprint. Agace ka 8 ko kuzenguruka mu mihanda itandukanye y'umujyi wa Kigali kari gafite intera y'ibirometero 99, yakoresheje isaha 1 n'iminota 59. Enoch ati gahunda yanjye kwa rugutsinda byibuze agace k'isiganwa. Narabigerageje kenshi, nabikubwiye ko byagiye byanga, buri gihe nkenda gutsinda bikanga, ariko uyu munsi byakunze. Iri rushanwa rirakomeye, ariko muri Afurika koko hari impano. Muri rusange amakipe ya NSN Development yo mu Busuwisi na Sudal Quick Step yo mu Bubiligi niyo yigaragaje cyane muri risiganwa, kuko nka NSN Development yashoboye gutwara uduce 3 mu duce 8 twisiganwa, mu gihe Sudal Quick Step yo yashoboye gutwara uduce 2 twose muri risiganwa. Isiganwa rya Tour du Rwanda ni isiganwa ryitabirwa n'amakipe akomeye mu bihugu bitandukanye, cyane cyane ibyo ku mugabane w'Uburayi, ndetse amakipe yabyo akaba nakina amarushanwa atandukanye. Kuri uwo mugabane harimo n'irushanwa rya Tour de France. Ahandi ku mugabane w'Uburayi, umutoza wa Liverpool Arne Slot yagaragaje ko atishimiye uburyo amakipe ari gushyira imbaraga nyinshi mu mipira ituruka ku makosa, set pieces, izwi kandi nk'imipira y'imiterekano. Avuga ko biri guhindura isura ya shampiyona y'Ubwongereza, avuga kandi ko uyu mukino utakiryoshye nka mbere. Slot wahesheje Liverpool igikombe cya 20 cya shampiyona y'Ubwongereza ku mwaka we wa mbere atangiye kuyitoza, ubwo n'umwaka ushize, asanga amayeri y'amakipe menshi bahanganye ubu ashingiye ku gushaka amakosa muri za koroneri n'imipira yo kurengura kure. Yagaragaje ko amakipe menshi ubu akoresha igihe kinini mu myitozo yiga uburyo bwo gukoresha imipira ituruka ku makosa nk'intwaro nkuru yo gutsinda ibitego, aho guhanga amahirwe binyuze mu mukino ufunguye. Nubwo avuga ibyo, ariko imibare yerekana ko 27.5% by'ibitego biri kwinjira muri Premier League bituruka kuri ayo mayeri, aho Arsenal n'ikipe ye ya Liverpool ziri mu makipe azi imbere mu gukoresha ubwo buryo. Mu mikino ya shampiyona yabaye mu mpera z'iki cyumweru, Arsenal yarayikubise Chelsea 2-1 ikomeza kuyobora shampiyona, yongera gusubizamo ikinyuranyo cy'amanota 5 hagati yayo na Manchester City. Mbere ho gato Manchester United yahondaguye Crystal Palace 2-1 ku kibuga cya Old Trafford, ihita icakira umwanya wa gatatu. Ni nyuma yaho ku wa gatanu ikipe ya Aston Villa yari imaze igihe ku mwanya wa gatatu yatsinzwe na Wolverhampton ya nyuma ibitego 2 ku mwuka. Uwo ni umukino wa gatandatu Michael Carrick atsinze nk'umutoza wa Manchester United ku mikino 7 amaze gutoza iyi kipe. Iyi kipe ikaba yaranganyije rimwe gusa. Ku wa gatandatu Manchester City yatsinze biyigoye ikipe ya Leeds United igitego 1-0. Mu gihugu cya Espagne ikipe ya Real Madrid irakina muri iri joro n'ikipe ya Getafe, yizeye kugabanya ikinyuranyo cy'amanota 4 irushwa na Barcelona nyuma yuko Barcelona itsinze Villarreal 4-1 ku wa gatandatu. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Ndi Yves Buchana. Reka dushimire mugenzi wacu Yves Buchana kuri ano makuru y'inkino adushikiriza, akaba ni nayo turangirije ko amakuru yacu yo kuri uno munsi wa mbere rya 2 ukwezi kwa 3
aya makuru rero akaba yarahagarariwe na Anne Marie niwe mwiza muhinga bw'ivyuma yari Mubarak Abdallah kwizina ry'abo bose rero hamwe n'abafashije bose kwegeranya amakuru nkaba ndabashimiye murakoze